Kazoza FM. Be your own boss. ndavyumvamo ko muri benshi cyane muri kumurakurikirana 103 n'ibice bitatu mwiriwe cyane rero gose kaze mu kiganiro kuziko iganiro kuziko ni kiganiro tuganira na mwebe iminsi yose ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi nko mumaze kuvyumva akazi kikabibabwiye n'icyo cyabibabwiye ni kiganiro kuziko akaba kiganiro mukurikirana misi yose muri za Kazoza FM kujana 3 n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbo canke se be your own boss. Harazi imisi nari hano ariko nayo mfise mugenzanje Terence ngire ko ndanamukengurukira yaza arabashikiriza ibiganiro ndabamenyesha yuko uko imisi zo ziragenda niko turabazanira bishasha kugira ngo tuze turahindura amajwi mwumva ibyuwanje no munsi ejo mwumva yuko turazi yuko ico mushaka nuko tubaye ibintu byiza kandi bizima natwe ko turi babiri turakoranye ingufu zose dufise ngo tubaye ibintu byiza kandi bizima. Eko nije wenyine Rukundo Diogene kuri micro nagarutse menga bw'ivyuma hariyo King Leandre akadufasha gana amajwi abashikire neza kuri kwa tura live na kuri Facebook turafise Patrick nimutinye kwandika kuri Facebook commentaire ati bimeze gutya Diogene hindura kacanke se rondera ibi nuko rero musanze mu biziganiro kuziko niganiro ca misi yose ku munsi twaduse batumire batandukanye tukaba tuvugana ibintu bitandukanye byerekeye imico n'imigenzo aha mu Burundi. Ku munsi wa mbere huno munsi no munsi tuganira tukaja mu bitabu tukaraba ibisomwa tukaraba imigani tukavugana ibisoko tukasokoranya na mwebwe tukavugana imyibutsa tukajajura mbese mu minsi iri imbere tuzaba n'ibindi bishasha gusumba. Kuri no munsi rero twasogenda kurondera igitabu kimusanzwe muzi cyitwa ko uvuga undaba ko ariko arabona kuri Facebook live murakibona kiba canditswe n'abagabo batatu bati igitabo kimwe mumva ni igitabo gikomeye cyane Sabandi ni Prosper Ndayiragije hakaba harimo Denis Minani hamwe na Sebastien Katihabwa. Ni gitabo rero kirimo imigani myinshi ko uvuga undaba kujya bavanga umugani ugana kariho. Igitabo cyitwa ko uvuga undaba no kuvuga hari umugani ushobora gusoma canke kumva ugasanga umengo ni wari ko baravuga batanakuze bibaza ko uvuga undaba. Igitabo rero cyanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995 ndazi neza ko muri ko twumviriza hari atari bwavuke na jewe nari ngirakana gatoyi mu 995 rero no musi tugomba dusome umugani umwe witwa Bahebiyake. Bahebiyake birashobora kuba bimaze gushikira bakaguha ikiyaka cyangwa ukaronka ikiyaka je biramaze kunshikira ntabeshe. Kazoza FM yijwi ryo kugwiza umwimbu kiganiro ni kuziko ngire ko ndabamenyesha abagenzi bakunzi bacu yuko kumva zuko iminsi hariko haraba umupira urukino rw'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose ikiganiro cacu kuziko twagishize imbere iminota mikeya iminota 30 tuzakira tangura isaha 2 z'ijoro bitandukanye no kujya gitangura isaha 1:30 ubu twishyize iminota 30 kuko tuhakanye na mwebwe mumanze muraba agapira kuko turaze ko benshi mu twumviriza murakunda agapira mweje kuraba agapira muce muza mutwumviriza kuko ntidushaka kubata namwe dushaka guta kuko urumva tuba dukorera musuzi bega shatu tuje ngaha tukatama twirorera mutariko muratwumviriza niko bakatubanye rero kugira ngo dushobore kubako kanya mushobore kuraba agapira neza na mwebwe mutekaniwe neza mutuje muteko muravuga ati ndiko ndabaga agapira mugabo ndahomvye kuziko ni muraba agapira hama igihe cy'isaha 2 z'ijoro dusubire mu mico n'imigenzo mu Burundi aha iwacu. Kuri no musi wa mbere rero igisomwa cyo no munsi ni Bahebiyake twagiye akazi kibamene nk'abakagabanya dusome. Habaye umugore n'umugabo babana bakaba ni boro cyane bija no kunyuka amapfa aratera baraba ngaho barasonza ariko barigomya. Haheze iminsi haza akantu kakarushwa kaje kubasaba indaro n'utwo karya inzara yarikishe barakubita inzi bipfunsi barakagaburira bongera baragasasira aho karyama. Bukeye mu gitondo kabasezera kababwira ko Imana izobafasha nako niko kari Imana nyene yihinduye mu muntu w'umurushwa. Haciye iminsi hazaga kwavu kababaza ko ari bo bigeze gufata neza umuntu w'umurushwa yarasabye indaro bakabarira ko ari bo
gaca kababwira ngo bazane urutaro, karafata karicarako, karakunkumura umurizo huzura ifu, baracumba, bararya, barahaga. Ifu iheze gasubira kuza gukumurira ko wa murizo, hazi yindi. Umunsi urizina umugore abwira umugabo ngo aca uwo murizo w'urukwavu, baje barikunkumurira baronka ifu yose bipfuza, bareke kwama bateza amaso ishano ry'agakwavu. Wa mugabo ahengera kaje kariko karakunkumura ifu ku rutaro, afata intambi aregera, agera aho yotemye wa murizo k'agakwavu, gaca karisimbira, gaca kariruka, kagenda karamusiba, ariko ifu yo ntibasubiye kuronka namba. Baragiye ngaho barashonje barihebuye, sinzi ingene Imana isubiye kubageza, ibaha uruyuzi, baja barasoromako imyungu n'umusoma munsi y'urugo. Haciye igihe wa mugore ahanura umugabo ngo naje kurubagarira bazohore baronka imyungu minini minini, hinga gende. Aha kubisa isuka ya mbere aruca imitsi, ruca ruruma, basigara bifumbereje, inzara irabaganza, barabura aho bikora. Burya Imana ntiyibagira uwayo, yaciye isubira kubaha akanogo kuzuye ubuki mu biti vy'urugo rwabo, bakama baja kwidahira binywera. Umunsi umwe wa mugabo araboregwa, ashaka kwagura ka kanogo, gaca karizimanganira. Barabura yo bacira nayo bamira, baca ngaho baratuna, ubworo burabatondera. Haciye igihe inzara iri mu kubica, bagira iciyumviro co kuja gusaba ikigongo Imana. Bashitseyo barayitakambira, irateba ibabwira ko igire ibahe ibintu bitatu vya nyuma, ibabarira ko bovyitorera, kandi ko imaze kubibaha batosubira kuza kuyigora. Kubera ko inzara yari mu kubica, wa mugore aca aritanganiza, atangura gusaba isahani y'indya. Wa mugabo aratangara kubona aho yosavye nk'amatongo, inka, ibintu nk'amafaranga bihambaye, hagasaba utuntu baca baheza ngaho nyene. Barapfa kurya, ariko wa mugabo aguma yidoga. Vyakabaye kera, aca tuka wa mugore wiwe ngo aragakoregwa intebe ishushe. Erega baja babona yikoreye inkono ku mutwe, ugasangwa ko cari cifuzo Imana yaciye ikimuha. Baragerageza kuyimukurako birananirana, barakwega, barakumbagara, iranga kuvako. Umugabo agomba gusaba icanyuma, umugore acaramurahira ko icanyuma kiba gusaba ko iyo nkono yomuvako. Baraharira, umugabo agomba kwironkera ibintu, umugore akagomba kwiremurura. Umugabo arateba aremera, barasaba Imana ko yomukora kiyo nkono, irabigira. Babaha ibiyake, bahomba gutyo, babura itunga gutyo, sije no hahera. Ego, nkuko muzaze mubizi, duhejeje gusoma igisomwa, abakunzi bacu bakatoza FM, murafise ububasha canke se ubushobozi bwo kutwandikira mukatubwira muti ico gisoma mwasomye, uwo mugani mwasomye jewe ahondi aha unyingishije iki, utumye niyumvira iki, ibi bintu nabibona gutya ariko ndahinduye. Umenye ni gwanyu, andika ka message canke ubutumwa bugufi, andika ku nimero isanzwe canke twandikire kuri WhatsApp kuri 72 23 72 23 23 canke 62 24 62 24 cyangwa uje kuri WhatsApp, bambe kuri Facebook murantunge, ushaka commentaire ati uyu mugani
byagenze guki. Radio Kazoza FM, be your own boss. Ntibagire ko mu boss wawe, boss wanje uri kuranyumviriza aho hantu hose usanzwe uri. Iganiro ni kuziko, iganiro tuganira mu byerekeye imico n'imigenzo mu Burundi. Kuri no musi wa mbere nuko musanzwe mumenyereye turaja mu migani ya kera, tugasoma ibitabo vya kera, tukaraba inyigisho twokora mu migani, mu bitito, mu bisokozo, mu tujajuro n'imyibutsa n'ibindi. Kuri no musi ndiko ndasoma imigani, ndasomheje gusoma wa mbere witwa Bahebiyake. Ko baje kudufatira aho nyene, murashobora kuja kuri Facebook mukaza kumviriza kandi muhejeje cyane kuri YouTube mugasaba mukaburaba, kuko wanze Kazoza FM urabona ibiganiro byose kuziko dukora hano. Karyoshe rero nuko ikabijya murabona n'amasanamu n'amajwi byose. Umugani wa kabiri witwa umugabo yahoye umwana wiwe inyama. Akanyamasha. Umugabo yahoye umwana wiwe inyama. Habaye umugabo agakunda inyama, akamaja gutega ibikoko abaga. Umunsi umwe umuhungu wiwe amutwaza imitego n'ibindi bikoresho bajana gutega. Bashitseyo baratega, baraheza barataha. Bukeye wa mugabo aja ku rubanza, asiga bariye wa muhungu wiwe ko yoja aja kuraba ko hari igikoko cafashwe kugira kizane bakibage bakirye. Ashitse muri rya shamba bategamwo, asanga hafashwe urukoko runini cane kandi rutarapfa. Aho abanguye ubuhiri ngo abukubite mu gahanga, kimubwira ngo akigirire ikigongo ntacice, ahubwo ngo agitegure naco kizomutegura. Aragitegura arataha, atakintu kimatahanye. Ashitse muhira ahuriraho na se nawe avuye kuri rwa rubanza yari yazindukiyeko. Amubajije ingene vyagenze kugira ntazane igikoko na kimwe bararira, wa mwana amubwira ko yasanze hafashwe urukoko runini, ruca rumusaba ikigongwe, arugirira ikigongwe arubohora. Yongera ko yuko yumvise ko ari igikoko kivuga ataho yari bwabibone, aca aragitegura. Sengo avyumve nishavu n'akantu, ahitana wa muhungu wiwe aramuboha amaguru n'amaboko, amujana mw'ishamba mu nzira ya bya bikoko bikunda gucamwo bigiye kona. Amubohera ku giti aca aritahira. Navyo ntivyatevye kuhaca. Bimubonye bikamwitegereza, bikamudedaguza, akishura bibwira ingene vyagenze. Vyumvise yarabahoye umwami wavyo, bigaca birengana. Kimwe yategura kigateba kikashika, kikamubaza nawe akacishura, akibarira vyose ingene vyagenze. Kikamutegura kikamujana kwa inasenge wiwe yaba hafi yaho. Inasenge amenye ingene vyagenze, agahava mara iminsi akaja kuramutsa musaza we ari wese w'uwo mwana. Abajije wa mwana yagiye bakamubwira ko batazi iyo yangariye. Niko kubarira uwo musaza we ati, urantegurira inzoga nanje nzoza nzanye yindi kundwiza, ndagusuhuze ko wabuze ikibondo, mbere naje twaburiye hamwe. Umunsi w'uko rubanza ugetse, wa mugore agafata inzoga agahitana na wa mwana bakagenda. Ahengere bagira bashiki wabo, akamubitsa ku muhana w'iruhande, nawe agashikana za nzoga. Ahabazi nyoye urubanza ruremye, wa mugabo yaraye ko umwana yazimiye, wa mugore akikoza ku gahinga, bakaja babona azanye wa mwana, abantu bose bakagwa mu gahundwe. Wa mugore ababwiye uko vyagenze, ko uwo mwana yazize inyama agakizwa n'igikoko mu gahinga. Se uwo mwana yari yashatse ko bimujya. Wa mugabo se bamuca inka, aha uwo mwana iyo aha inasenge y'uwo mwana yamutoye hamwe n'ikimasa babashinga ntahe bajya.
sije ntohahera hohahera uwo mugabo yashatse kwica umwana wiwe hejuru yo gukunda indya y'inyama. Sije ntohahera mu bitabo nk'ibi aba harimo akantu k'agasiguro gatonya, bagasigura gatonya bace bagisigura bavuga bati ukora iciza ukagisanga imbere, wakora ikibi kikagukurikira. Ujya mwana yarateguye ikiya gikoko naco mu nyuma caramukingiye ubuzima, kandi niho bavuze ngo inda ndende yica akokize. Umuntu yosonza akigumya ntagire uko inda igize, ahandi ho yo have imumenesha ibanga ikamuteranya n'inshuti n'umuryango. Niho bavuze ngo ntawugira umukunzi ku mukunzi w'inda. Nuko rero iyo niyo migani ibiri dushoboye gusoma kuri uno munsi, kuri uno mugoroba mu kiganiro cacu kuziko cuno munsi. Tukaba tuzi yuko aho mwariko muratwumviriza musanzwe mudukunda, rero ntimutinye kutwandikira, ntimutinye kurungika ubwo butumwa kuri WhatsApp cyangwa kuri message isanzwe muti bimeze gutya, jewe umugani wa mbere nawumvise kuyiki, nawe ugiye kwiki. Ni ikiganiro rero kuziko mwamukurikirana iminsi yose. Ndabibutse kandi yuko muri kuno kwezi turiko turakurikirana igikombe c'umupira w'amaguru, igikombe c'isi yose. Ikiganiro kuziko tuzakiraba igihe cy'isaha 2 z'ijoro, tukigira igihe cy'isaha 1:30 muzokoma imwibuka mushira amagahunda yanyu isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro kuziko tuzakiraba kugira ngo namwe tubahakanya mushobe kuronka umwanya ku bakunzi bagapira, babanzi barabagapira, duhejeje kuraba bagapira cyo dusubira mu mico n'imigenzo mu Burundi. Rero Diogene Rukundo ngire ko ndabashimira kubona mwafasha akanya kanyu muratega yompi urumviriza ikiganiro kuziko. Ahanyene niho kirangiriye. Ndabibutsa ko kuri no munsi wa mbere twayaze ivyerekeye imyibutsa mambe imigani. Twasomye imigani ibiri. Umugani wa mbere wari umugani witwa Bahebiyake, aho bavuga umugabo n'umugore baguma baronka ibintu bivuye ku Mana, mugabo akiyaranje uko bigenda kose ico barose cyose baconona. Batangiye kuronka agakwavu kakungutira ifu bashaka cyumurizo n'ivyaswa gukunda, baca baronka agakono kagoma karimwo ubuki, baca baraboregwa, baca bamba kanogo kagoma kazamwo ubuki, baraboregwa bashaka kukagura ntivyakunda, baca barazimangana. Hama mu nyuma mwumvise ukuntu vyagenze. Umugani wa kabiri ni umugani w'umugabo yahoye umwana wiwe inyama, mwibatse inyama. Ni umwana yakoze iciza agikorera igikoko, yagikorera igikoko, se yari yateze, se acaramuhana amutwara muri iryo shamba aramuboha, ariko ca gikoko yari umwana yakoreye iciza nico cyasuye kiragaruka mu nyuma kiramukorera iciza naco. Kujya bavuga ati ukora iciza ukagisanga imbere, wakora ikibi naco gikurikirana. Nizere ko ikiganiro cuno munsi cacu canyu cabashikiriye neza aho muri. Nizere yuko cabaryohe, cabanezereye, mwagize ico mukuramo co kimwe nanje. Ndabipfurize rero umugoroba nijoro byiza cane, mujyame neza, murara hajyana, mumeruge neza mu manyu no mu vyanyu. Ariko nshimire kandi abadufashije mu binga bw'ivyuma, mu majwi King Leandre wakoze, mu masana mu Patrick wakoze, Diogene Rukundo nari kuri micro. Ndabakengurukiye cane, naho butaha. Ntimwibagire ikintu kimwe, ntimwibagire kuba ababosi banyu. Bye. Kazoza FM, be your own boss.